umwene gihugu wese ategereza kuraba ikintu cyo mudugiriza umwimbu tukaca tubera no kubungabunga uwo mwimbu. Naragiye mu gihugu kimwe kandi icyo gihugu kiranezera cyane niyo ndakigiyemwo, ni igihugu cyo ngaha muri aka karere nyene. Ico gihugu narabuze abafonctionnaire kwirigara mu kabare, nta mufonctionnaire ubona butarira, hajya kuri kontware ntiwabubona butije. Bigenda gute? Iyo avuye ku kazi agenda ariruka ataha muhira. Abafise akarima k'imboga usanga afise inkoko, afise inkwavu mu kigo. Nyagihugu mukubaka begereza ibarabara inzu kugira agasigaza agaparasere gatoyi mu kigo, uzosanga yororeramwo inkoko, izo nkwavu gasanga hariho udutungwa mu bisanzwe tubana n'abantu, agaca agira n'uturima rero kajya karima k'igikoni utuboga. Hanyuma rero agakora hageze nka saa moya y'ijoro agaca yoga, agaca agenda rero kwikontwara. Ico gihugu nagikunze kuko sindigira numva abantu baho bidoga ko bakenye, sindigira ndavyumva. Ese nk'ubu natwe nk'ubu abafonctionnaire bose abo banyakazi bose bofata hageze gutaha agaca yiruka akavuga ati ngiye gukora aka, muzosanga n'igihugu cyamaze gutera imbere. Kuko we uteye imbere nanje gatera imbere n'uwundi agatera imbere, twese duteye imbere igihugu gica gitera imbere. Nico gituma mwiterambere atanumwe akwiye gusigara inyuma.